Imana yarasubiraza kubagendera kubera urukundo rw'Imana n'akabura rugendo. Nagomba rero dufata umwanya twiyumvire. Ni iki cyatumye batemaguza bagahunga? Imana ije kubagendera, ni iki cyatumye bayanyaga bakiruka? Burya Shetani afise ijwi ryama ariko rero kubana riti yanyagahunga. Ntuzuye kwegera Imana, ntiwihane. Shetani yacapa kabosha ngaho Imana iraje, yavuze ko mwacumuye ije izogira gute? Izobica. Yanyaga yega batabara yanyaga baribuka. Uko niko n'umwana w'umuntu iyo yacumuye, Bibiliya itubarira ngo hariho imitima ibiri iburanira mu muntu. Ijwi ry'Imana rirandika kubera ati yamara ibi byaha wovyihana. Irindi jwi rya Shetani rikandika kubera ati sigaho reka. Yesu nadufashe. Ntahengira akamaro TV. Umwami Yesu arindeze niwatanga amajambo unyabyaha ngo renguka umva iby'ubugingo atugirira ubuntu akatwiyegereza amajambo meza cyane yo kunera umunezero niyo meza ndayakunda ntahatanezera. Tawo cha kabiri basome umurongo umwe wa 15. Igitabo cy'Abanyefeso igice cyawo cha kabiri dusome umurongo wa 13. Icompa uyu munsi Imana ikatugira ubuntu, ijwi ry'Imana igakokora ikibira, ikadukokora kw'intege nke, ikadukokora kw'ibyaha. Umuntu akemera ati ndemeye ijwi ry'Imana igishobora ku mutima wawe. Nabo bayegose mu mutima kubera umuntu ariko araja mu ijuru, Shetani akamugirira nabi agashibura ijwi rimuburira. Burya Shetani abagambiriye neza kuzovyuzuza kumushiburira inyuma y'ubwami bw'Imana. None Imana yakwiye kudufasha ntihagire umuntu ashibura ijwi ry'Imana rimuburira. Uwanditse mu kindi gitabo yavuze ngo ntimugakomantaze imitima mucumva ijwi ry'Imana nk'uko babandi ngo bayikomantaje bagahonera mu bwato. None Imana ikwiye kubidufasha, ibyo twese biraturaba, umuntu wese Imana igiye kumufasha. Dusome rero rya jambo ry'Imana mu gitabo cy'Abanyefeso igice cya kabiri, dusome umurongo wa 13. Dusome mu izina rya Yesu, havuga ngo amacakubiri y'amoko akugwaho n'umusaraba. 13 havuga ngo ariko noneho kuko muri Kristo Yesu mwebwe abari kure kera mwigije hafi n'iki? N'amaraso ya Yesu. Nobara ko tuganira kw'aya majambo y'ukwegera hafi y'Imana tubifashwe n'amaraso ya Yesu. Iri jambo ryo kwegera Imana, umuntu ashobora kuvuga kwegera Imana mu buryo bwo gusenga, aho umuntu yumva afise intege nke, afise ugukonyokerwa, afise ugutengebukirwa, akumva birakwiye ko yose akegera Imana, baravuga ko ashobora kugira ubutege mu rugendo, sivyo? Ariko hano ngomba gusigura uburyo bwo kwegera Imana ku muntu yigijwe kure n'icaha. Noneho amaraso ya Yesu akaba ariyo amwegeza hehe? Hafi. Nibutse ko Imana yamana umugambi mwiza w'ubugiranira imigenderanire myiza n'umwana w'umuntu. Shetani nawe uwo mugambi yarawumenye, yamana imigambi yo kugerageza kwigiza kure cyane hafi y'Imana, umwana w'umuntu akigirwa kure. Kubera iki? Ninge nsome igituma Shetani afise uwo mugambi mu gitabo ca Zaburi igice ca 73. Isomeho umurongo umwe wa 27. Izaburi ya 73 isome umurongo wa 27. Havuga ngo kuko abakuja kure bazogira gutabashitse, bazoranduka. Shetani arabizi rero ko iyo umuntu agiye kure y'Imana igikurikira ngo kugira ngo
nukuranduka. Aranduka gute rero? Iyo Satani asegeje umuntu aja kure y'Imana byatewe na cacaha, kuko n'intege nke zo zibyara icaha. Satani abaza ati nisho mbugume ndagushorera buhoro aja kure y'Imana, umwanya n'umwanya azoranduka. Abasomye igitabo c'ingendo ba Mukristo ngo bariko baraja mu rugendo ruza mw'ijuru, abagira nabi ngo barahusha inzira, ngo hano bahusha inzira ngo bagumye bagenda ngo baza bisanga bageze hejuru y'inkombe, ngo bagira batubukire mu runogo runini. Hariho ababisoma. Kandi ikintu rero kibabaje gikwiye gutuma umuntu akwiye gufatiye kwegera Imana agahunga icaha, ngo bageze hejuru y'iyo nkombe, ngo barumvise muri ca kinogo abantu baza batibukiyemo ngo bariko barakomera y'induru. Mukristo mu Imana imugirira imbabazi, akatira kuri iyo manga Shetani ataramukiburiramwo. Hano birituba rero abaja kure y'Imana bose bazogira gute? Bazoranduka. Mwiyegereze Imana nayo izobegera. Mwiyegereze Imana nayo izobegera. Ingero niyute ndaberejeje kandi n'umugizi wa nabi ari umugamba afise kuva kera wo gushira kure umwana w'umuntu akamwigiza kure y'Imana. Mwese murabizi ko mw'itongo rya Edeni bene data batwitangiye kubaho, ngo bari bafise ibihe byiza c'imigenderanire y'umwana w'umuntu n'Imana. Namwe mwarabisomye. Shetani arabyitereza aravuga ati ndazi imigenderanire myiza aba bantu bafitanye n'Imana, ntarazi ikintu nokora ngo ndabatandukanye, ntabwo nobashobora. Acazana rero inyigisho y'icyaha. Yesu nadufashe. Hano Bibiliya ivuze ngo mwebwe abari kure kera mwigijwe hasi n'amaraso ya Yesu. Hano Abisirayeli murabizi ko aribo nibo bari bafise uburenganzira bwo gukora abana b'Imana. Amaraso ya Yesu acaza natwe twese agomba kutwegeza hafi y'Imana, kuko Yesu yavuze mu majambo yigisha, yavuze ngo nimara kumanikwa nzokwikwegera ko amahanga angana gute yose. Urumva ko umuntu wese ari munsi y'izuba Imana yarungitse Yesu ngo amucungure, kubera ko icyaha cyari cyarashize umuntu kure asubira ategera Imana. Yesu nadufashe. Ashitse rero muri rya tongo abagira umugambi wo gukora icyaha, kandi baragikora. Bahegeje gukora uwo munsi nyene ngo baciye bisanga baramenye. Icyo nagomba kuvuga gikomeye, Imana yarasubiraza kubagendera kubera urukundo rw'Imana n'akaburarugendo. Nagomba rero gufata umwanya twiyumvire, ni iki cyatumye batebaguza bagahunga? Imana ije kubagendera, ni iki cyatumye bayanyaga bakiruka? Burya Shetani afise ijwi ryama ariko rero kubarira riti yanyagahunga, ntuzuye kwegera Imana, ntiwihane. Shetani yacaza akaboza ati ngaho Imana iraje, yavuze ko mwacumuye ije izogira gute? Izobica. Yanyaga rega baca barayanyaga baribuka. Uko niko n'umwana w'umuntu iyo yacumuye, Bibiliya itubwira ngo hariho imitima ibiri iburanira mu muntu. Ijwi ry'Imana rirazirika kubera ati yamara ibi byaha wobyihana. Irindi jwi rya Shetani rikazirika kubera ati sigaho reka. Yesu nadufashe. Nigeze kumva umukozi w'Imana umwe yakoze icyaha. Yari umukozi w'Imana muri babandi bavuga ngo wirangire, yaramaze kumenyekana mu ivugabutumwa. Hanyuma bamaze gukora icyaha, Shetani ashamota ati omo kuhunge, acarakishengera nahunga. Yesu nadufashe. Umukozi w'Imana aramufashe kurongora iryo shengero ryari rinini, ngo ntiyigeze anamubarira. Ishengero n'ijyano ry'abakozi w'Imana yagiye, na wa wundi warongoye ishengero ntiyabimenya, barategereje bagiye barabura, aratega kuzariruka. Mugabo nyuma bamaze guhunga, ngo ariyumvira ati uko biri kose naho nakoze ibyaha, imbabazi z'Imana ziracariho. Ngo yumve ijwi ry'Imana rimubarira riti naho wakoze ibyaha, wahemukiye ubugingo
bugingo bwawe wahemukiye ishengero genda uhagarare imbere y'ishengero wakora icyaha wakoze ndoje nakugirira imbabazi Yesu nadufashe twakira iminsi myinshi sindayibuka igitigiri mbwa yari myinshi ngo bazabona aragarutse ishengero itazi yagiye wa mukozi w'Imana barongoranye ishengero atazi yagiye ashobora kwera n'umwungere mugenzi we ati burya rero jewe nje kukubarira uzoshishikara ibikorwa shitani yarangiriye nabi ati mugi Imana yambarira mparire ko mbanza kwakira ibyaha nakoze nkabwira n'ishengero ko nari hemukiye Yesu nadufashe byajwi hariho abantu ngo bamaze gushibura arayumvira aremera ahagarara ntamuhagaze aratura mu kirundi ibyaha yakoze kandi byari ibyaha novuga ko biteye isoni kuvuga Yesu nadufashe acahagarara kuri arutara avuga shengero ry'Imana narahemukiye Imana mpemukira ubugingo bwanjye n'ishengero ndarihemukira nakoze ibyaha bimeze uku n'uku n'uku none Imana yamariyeko nza nkabyihana kandi ngaca ndabasezera ngashikirize ko umukozi w'Imana mugenzanje ngashika kubarongora ko Yesu mbibereye Yesu nadufashe ikintu cabaye cahezanye umutima wanje ngo mw'iryo shengero ngo abantu bari barakoze ibyaha zitakataka baranga kuvyihana babigira ibanga baranuma ngo agiheza kuvuga ivyo muri kwa kwatura ibyaha akavyatura mu ruhame Yesu nadufashe akumvira Imana ryari akagyemerera ngo mw'ishengero baciye bahaguruka ngo nahuja navyo byaha twarabikoze hariya kigazo twarabikoze hariya ngo natwe twarabikoze abana ngo natwe Imana itubabarire abana ngo natwe turimwo ngo gashaka bakavuye kuko hari ibyaha uwo munsi mu rusengero ngo barihana ibyaha bahejeje ngo baca bavuga bati none ko twese Imana itubabariye n'umukozi w'Imana ikaba yamubabariye ntabwo muri twe gahumane natwe Yesu nashimye ere ukwihana gukiza ubugingo bw'umuntu ere ukwihana gukubiza mu buntu bw'Imana ere ukwihana gukubiza mu bikorwa by'Imana Yesu nadufashe reka ndababwire ko Shetani amaze kongorera abantu bagatembaguza bakiruka Imana yaraje izanye no kubagarura mu muntu bwayo ngo basubire bihane Imana irababaza ati Adamu ko nakubona aho nahora ndakubona uri hehe atavuga ati numvise ijwi ryawe bwira gute iyo umuntu yakoze icyaha yamara ubwoba muri we nibyo cyane sibyo iyo umuntu agenda n'icyaha atatuye ngo amaraso ya Yesu ahomba igisiga cyamutandukanyije n'Imana gihombo amaraso ya Yesu amwemereza Imana yamara ubwoba budahera kandi ikintu kikumenyesha ko icyo gisiga cyagutandukanye n'Imana gihombotse n'igihe watuye ibyaha ukumva amahoro ashungurutse mu ruzi mu bugingo bwawe Yesu nadufashe nicyo gituma nifuza ko umuntu wese atokwemera inyigisho z'ubugwanizi zimwongorera ngo ahunge kwatura icyaha Yesu nadufashe ariyo umukenyezi umwe yaravuze umutwaro umugabo yaramukubita hanyuma kandi akabikora mu ibanga ari igihe kandi gira nabona abakora ibyaha mu ibanga kanagama mu ibanga agakubita umugore hanyuma umugore akambaye ko arasega ati we Mana udunduhuru umutwaro Mana udunduhuru umutwaro Mana udunduhuru umutwaro Mana hanyuma rero Imana haragera igihe Imana irumva gusenga kw'abantu bayo wa mugabo afatwa arihana arakitse umunsi umwe rero umugore ari mu rusengero ariko arasenga Imana imwibutsa ingene Imana yamuhuye amagogo y'amakofi amagogo y'ingumu n'imigere byamukubita ntavyonzi Yesu nadufashe bari barasenga amagogo barashoberwa Mana mu bitangaza byinshi wakoreye ubugingo bwanje iyo nibutse ko nabikubitwa nzakuririmbira ntakubiswe ntasamwa bwawe ntakubiswe umutima w'abantu banezere wa mugabo yicaye nkahagiye akavuga ngo nibyo Mana ntabeshera no kumukubita ndagomba ndakubwire naho umukubita ukwiye kubyemera uti Imana imbabarire ndabikora igisigaye gutandukanya n'Imana kigahomboka aruya kuko ubwoba buguma mu mutima w'umuntu nta kindi na kimwe gishobora kumukuraho shiti yakwicara Bibiliya
Bibiliya rero ikintu kibabaje ngo gusoreza Imana ikiza ije kwatuza abakirisu ibyaha bakoze. Shetani nawe akababara imuhira yero mu bivuge Imana ikirica ati mbere umurongo bivuga nguyu ruri bose wari urimo tumurongo bivuga nguyu Imana yogeye mukako ico cyaha nta kabuza muzogira muzopfa kirero yanyage Imana mibi Imana rero ntabwo Adamu uri he Imana ije kwatuza abantu bakoze ibyaha. Ikintu kibabaje ngo bagusoreza Imana ikibaza ati mbe Adamu ko nakubuze ukabubwira ko wahunze ukabona yambwiye kuri gusa warakoze icyaha. Adamu yavuze ati jewe ibyo bintu ntubimparureko icyo cyaha sigere gikoze ukibaze umugore burya mu kintu kibi kibishe Shetani akorera umuntu nukutemera burya intambuko ya mbere y'ukunesha icyaha sukucatura intambuko ya mbere nukucemera kandi hano twese oyavuze twese ngano bakabije reka mvuge baki ndabizi ko twokwemeranya ko mu kintu kigora umwana w'umuntu nukwemera icyaha. Muzi ko iyo umuntu agiye kuvuga ati nje kwihana agaca avuga ati je Imana imbabarire reka mvuge kuri wa mugabo yakubita umugore kubera nari muri jenge ati Imana imbabarire byarashitse aturabona rero mwari James umugore agoye umugore yitora kuza akatonda kuura ntihagira n'isanga nagukubise uwo muntu ntaremera icyaha ahubwo ariko asigura inyana mu bantu gukora icyaha yokabaye yemera icyaha neza yoza avuga ati narandavuye Imana imbabarire narakubise umugore mugakuzana ibyitwazo by'uko umushefu wawe agoye akara ahantu ukorera ari kugwembe ibyo bituma icyaha utakiboroka ko neza kubera intambuko ya mbere yo gukira icyaha ni ukugira ngo ni ukucemera. Yesu nadufashe. Imana ishiragenda ibaza Adamu ko umugabo wambwiye ko yeratereye atabyaha yigeze akora muga yarabesha yatari gusaga yari umuntu apfa kubesha ngo nataye ngo umugabo ari gusaba ari none ko umugabo yambare ko atacaha yakoze weho ubivuga kwiki umugore nawe nyene yaremeye icyaha umugore yavuze ati nyakubahwa je natano kwigwa natura ntabyo mfise muga muri itongo hariho umuntu w'umunyabyaha n'ijya nzoka wese niwe Yesu nadufashe. Icyo rero Shetani abashaka rero n'iki abashaka umuntu wese yumve ko icyo cyaha umenya hari urufatana neza kuri cyo bikagora ko acemera kandi biragoye ko icyaha utemeye biragoye n'ugucatura kandi icyaha utemeye icyaha utatuye biragoye kugihari kuko icyo zoreza niba hari umuntu turi kumwe ngaha mu rusengero arengeye kwemera n'uko hatura icyaha ararengeye no kuja mu ijuru kandi ariyo majambo nsoreje ko aba yakiriye Yesu n'abaheza. Niba hari umuntu yifuza guhombora igisika c'icyaha ngo amaraso ya Yesu yongera mwegeze hafi yongere umutima urimo amahoro yongere umutima w'ubutuje yongere imigenderanire myiza hagati yawe n'Imana yongere kumva ubugingo buri muri we nafata ingingo avuga ati iki cyaha uyu munsi ngira ndacature. Umuntu umwe yaje kwatura muramaze kumwumva ngo acavuga cyane umukozi w'Imana mubarira ati vuga buke nawe atamora toya reka ndabivuge cyane ndakimara maze nazo taramara maze. Yesu nadufashe. Umuntu yifuza kumara maze icyaha ndamuhaye hasi. Umuntu yifuza gufatira kuyamara maze icyaha nada kimara maze burya kwatura icyaha sicyo kimara maze. Ikimara maze imbere y'ijuru ni ukugendana ibyaha kandi tuko abantu baca kure y'Imana bose bazoramuka. Mwami Imana yacu aya masaha imbere yawe
wamuririmbira gutego umpakanye Yesu ndakwegeye ndasengeye umuntu wese ariko arumvira mpemu yaramufashe ntarishibure mpemu yaramufashe aryumvire mpemu yera amufashe afate ingingo abantu bose bakwegereye babona ubugingo abakwegereye babona Imana abakwegereye babona imbabazi abakwegereye babona guharirwa abakwegereye babona gutungana abakwegereye babona amavuta abakwegereye basubizwamo intege ariko abantu bose bakuja kure abashetani yorosha bakaja kure yawe ngo bagomba bazorimbuke barimbukira mu byaha bataziranye bakabinanako amaraso ya Yesu turayashima ku uyu munsi yiteguye gufasha umuntu wese basubire yegeye Imana umutima wuzure kuba amahoro ubwenge buzure gutotahara imhemu yiwe isure mu mhemu ngirusha asubire mu nkomezisha asubire mu ntege kundi gusha turakoze Mana turagahezwa nyuma turaguhaye kaze ufashwe ku muntu wese ari hato uheze imitima yacu dusubize mu ntegesha turabigushimiye mu izina rya Yesu. ukaba nawe ufise intahe wifuza gutanga cyangwa izindi nyigisho cyangwa ugomba kuduhuza n'ubifise twandikire kuri ino nimero ya WhatsApp 68 amajana 84 amajana 981 68 981 canke 68 42 14 47 68 42 14 47 kaze twiteze intahe zivuye muri mwebwe kugira natwe tuzisangiza abandi izina rya Yesu rirusheho guhabwa icubahiro kaze Imana ibahezagire niyo meza ndayakunda ntahatanezera